abo irevre turawuvutsa ariko ati igituma bo batavuze iwacu ngo nuko ata quality ufise nk'umu producteur kivuze kwiki kuko abarivyi bacu bararimba neza no kurusha abandi nk'umu producteur wowe ico kintu kivuze kwiki bo kwanza numva cyane ku buryo ico kibazo kubo yakibajije tariho ndi ubu yo telefone gacanza nticyaba ni kesi yo gutahura abarundi bo bwabo ntazi gukunda ibyo wabo kuri kino n'ubundi avuye ngakaja hanze atanga ivugisha inyarwanda canke ibiki icongereza kwa kiri baza yuko ibyo bintu byose nko umuntu yaje bitona umuvumbuzi arono nta no wonze umusesanguzi ya bari ngaha nkamubaza ikibazo kimwe ubona ngaha mu mundi wacu meme no mu Rwanda umuziki ugiye kumviza mu ndirimbo mu muziki cyangwa mu makaraoke cyangwa mu biki basi origine de la musique tuturi imbere y'abanyarwanda bakunze wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri micro ni Kundo Ange minishe ngo mubibona hama ikiganiro cy'uno munsi ni ikiganiro natewe iteka n'umuntu ari mu muziki murazi gahunda ko ari umuziki wacu ifo kutera imbere n'umuntu ari mu muziki ariko mwama mwumva izina mutarabona benshi ariko mu muziki wabaho niba aba star bo twumva ku matwi nasi wundi ni mu producteur dufise ari asa amazina ari hejuru cyane ngaha mu gisagara cyacu kandi ari no muri rebo ya mbere ngaha mu gisagara cyacu donc zimwe zifise amazina ziri hejuru nayo sindi ni Bantu Boy mama bahaye amahiti ku munsi donc ariko nimwe na bimwe miyumvira ngo muvise hit muca mubona umuririmbyi ako nimumenya yavuye he ninde yayikoze vyavuye kuri yinde so nico gituma rero na munsi twavuze ati ko tumuronsa duteje iteka reka tumwakire muri Magic TV karibu sana Peniel. Merci beaucoup. Urameze neza sana bon. Asante sana vraiment kuza muri Magic TV. The same to you. Ni jambe? Jambe nsanga. Ninde bon warumaze gukora ku ma TV menshi ama mbona nabihagarikije gatonya iri entre umwaka yego mbwa maze gukora ku ma TV menshi kameme. Okay. Aba donc aba journaliste bakunze kubitaho aba producteur. Bon aba journaliste kenshi sinzi kari ku kora ko apote baminga barinyegeje ku si ntabwo ari kirenga cyane bitako baririmbye kuko se wenyene ari aba bose tukunze kumva ba Ibrizi hari kuntu tutababona ku makamera cyo kintu nabonye yuko umenga ntitubitayeho canke ni mwebwe mutaboneka cyane bo aba journaliste aba producteur kenshi ntibakunda ngo sinzi ntibakunda ibyo ma visibilité kwa so reka rero abantu babwira ati Peniel ni inde nico kibazo ca mbere barufise Peniel barufise Bantu Boy yego baraza ama hit song ava muri Bantu Boy ni Monsieur ngaha hamwe na Endomike mugabo Peniel ni inde kubisanzwe bo Peniel ni Burundi producteur yego akora muri Bantu Boy ndavuga nibyo arubatse ivyo byose Peniel ntiyubatse ariko n'umunyeshuri yahejeje ishuri ariko voilà okay ivyo ndibaza birakwiye aba ingabire yawe yo kumva ko oba umu producteur wayiyumvisemo ryari byagenze gute bo je production musanzwe ikintu natanguye je natanguye mvuza instrument mu mashengero okay uranakijijwe ni sawa urakijijwe reka turaza kubigaruka tamvuza ama instrument mu mashengero hama ngiye kwiga interna ariko nyene ubuzima bw'abana muri interna usanga nyene babakenda udufaranga rero hariho studio isanzwe yitwa muri show record yakorera irubanza ubu niyo yikorera ngahe ujumbura yitwa studio kwa Jojo barahinduye izina ariko ubu puis nkazana genda gucamba ibiraka nyene bakantumya nyene nkavuza piano mansima akora arrangement y'indi muza gospel hama rero hacha umuproducteur Jojo acaravuga ati umutipe ukuntu afise touche umufuka w'umuproducteur atakunyiza rero production kwigisha ya hamareshe ndabikunda mbona bimwe kanoti ko yaje ibindi note ndabikunda cyane uravyumva cyane hama ndabikora cyane rero kuzana vyiga gose rero bo kuma online kwa aratembera bikutandukanye kugira ngo Peniel kugira tunyarutse ahubwo kuko nico kibazo nayishaka cyane Peniel yinjiye gute muri Bantu Boy Peniel yinjiye Bantu Boy 2017 biciye he bo jewe narankora muri Zengezi hama ndakoranye indirimbo navuga ati amahiti
mbafise telefone arambwiye ati dushaka kubonana kwa turabonana arampropose tukorana turashaka des conditions kwa hama turakorana muka naje muri Bantu Boy ariko mvuye muri Zenge siko muri Zenge niho abantu bamenye cyane gose niho nakora indirimbo nyinshi za baroriro za bararijo za bande benshi tandukanye hama nshanje muri Bantu Boy gukoreraho rero pour dibo ariko ndashaka kumenya gukorana na lebo iri hejuru ifite izina nka kujya ugakorana n'umuririmbyi yubashwe mu gihugu nka kujya kandi akaba ari wewe kusanze niwe ufite ikintu kinini rega hajya mu muziki siri ryajwi giwe gusa ariko nakijya kintu donc kujya tuvugiriza tukavuga ati ego vraiment tushobora gutamba wewe ni igiki biguha mu buzima bwa misi yose kubukorana n'umuririmbyi akomeye ukaba uri muri lebo ikomeye bo icyambere nuko visibility ziwiwe cyangwa opportunity ziwiwe zirankora ko nanje burya mu misanzo abantu benshi bibaza ko umustar sekwa cyangwa seki bibaza yuko ariko umustar nyene bisanzwe uko nyene ariko ku muntu abari umuntu aciye ubwenge ashaka guprofita ijya visibility y'umuntu kanaka ari umustar wo hejuru nka kujya kwa FIZZO nawe uragira amapotite mwamwe abagenzi biwe usanga arabi wawe abo adashobora gukorana nawe business kanaka uri ufise opportunity gukora business cuba profitiramo ko cyukora rero bikorohereza cyane gose ego hama FIZZO barafise ukuntu abantu bamwe bamubona nako bandi ukuntu bamuvuga donc biba bitandukanye wewe nk'umuntu ari indani uri nka famille canke nk'umuntu mukorana business FIZZO wewe umuvuga donc n'umuntu ameze gute tureke kuba aduha amahit arakomeye kandi turamwubaha mugabo n'umuntu ameze gute FIZZO but honestly FIZZO n'umuntu mwiza vraiment n'umuntu mwiza sofeke abantu bashaka gutanga ama image atandukanye ku muntu kuko umuntu turamumetriza abantu bose barameze ukuntu bameze bo harimo umuntu ashaka kumubona ukundi kuntu kwera ko nkakarara ashavura tuve nko barashavuye n'ingoga ni n'umuntu cyavugiye rimara nka 2 minutes cyangwa yego vraiment abari kishavuri bari kaze cyane abantu rihera n'ingoga yego bigira ngo pande ndisange ndimeneka mu gihe haba ikintu vraiment kiboneka ntashaka gushavura ngo ngarigumuye ngarashavuje n'ikintu cy'ubusa vraiment haba ikintu gusa nuko amashavu acitandukana abona shavura ntavuge ni unashavura akavuga muga ntushaka kudetermina umuntu ashavura akavuga n'utavuga ngo uyu niwe mwiza kubera ko hari utavuga bikamara umwaka n'uvuga bigaca bihera mu mutoya umuntu juste en grosso modo cyangwa en summary umujabo make vraiment semboga n'umuntu mwiza vraiment simvuze ngo nuko nkuri wiwe n'umutero wiwe cyangwa ibikikwa je vraiment je ntinya mu buzima je n'umunwa n'umuntu mwiza bidahuye ngo ukora ko ngo dukorana biriho yano umuntu mwiza vraiment ntabwo ndabona ngo n'umuntu mubi sauf ko ashavura n'ingoga ashavuye rero ugaca nawe uri umuntu utametriza utazi kumetriza umuntu ashavuye ucumenga n'umuntu mubi muga umuntu ashaka gushavura kamara umunota umwe bikaba biheze ugaca nko mbere abagenzi cyane anduka se umuntu mubi abo nibo beza kubisana ndashaka umbwire dusere muri Bantu Boy ya kera nk'umuproducteur mwakorana umuntu yashika muri studio kavuga ati uyu ntaza kongorana iminota 2 tuza kwa dukoze ikintu ciza entre Kiriku Dramati na Double J muri abo batatu umuntu yashika muri studio kabona ni pam muhaye beat kabona aragiye ntimugorane cyane musubiramo byinshi yari nde muri abo batatu vraiment habeshe bose iyo ngabire bafise bashitse muri studio ni pam nta nimwe kugora ngo kwiyumvira gusubiramo bafise impano vraiment ninde uhora ukumbura basi muri baje batatu avuga ati umpeti ndamukumbuye kweli cyane nuko ndabakunda bose shaka bintu uko kubonana nawe nshatse kutubana nawe turabonana kuko nawe no telefone umwe ati ngo ngaha muri studio uri hepeti ashaza siba ndamukumbura kubera ko turabonana deja ego hama kugenda kwa Endomike kuri wewe vya donc kujiburaya ahinduye igihugu abamwo byahinduye iki niko sinaryohewe cyane dimo naryohewe kubera ko ni avantage kuri we ariko ku kazi nawe sinaryohewe kubera yuko Endomike yaramfashe ibintu byinshi kubera ko jewe ndi ku ishuri kuko haciye imyaka 3 ndi ku ishuri ni kuvuga yuko hagira igihe mbura muri studio gusa ariko arakora cyane wewe kumva ni ku ishuri muga mu gihe ataba hari urumva bari kibazo ariko nuko hariho undi umunyeshuri wanje
ariko arakora nawe nari muri studio biranyorohera naho mba ntahari arakipa umwanya ubu abakiriya baravizera kweri yego nta FIZZO yoza agakorana n'umustajere ubona shima nuko hajya umuntu wese atangurira hasi akaduga wanashima ciza nuko abizi akora neza arashoboye yego aho ni sawa turiko turayaga kuvyerekeye nyene muri Bantu Boy mukorera iyi weekend passé mwari mufise festival muri rusangi festival yagenze gute kuko ntitwaronse bako ryo kuduga ruguru aho mwagiye vyari bimeze gute vyagenze gute mwasanze abafana babakumbuye kwa kundi nyene ko mu mwaka uheze Chiribaza ko festival byari bimeze bon ariko nta sinabangira ngo ndetermine ibintu kubera ko ankecho n'ikibazo cy'umu manager mugavya kuvyo nabonye je byari bimeze bon urabishije amaso byari bimeze bon twarabibonye ndatwe ku ma video hamwe byari ibintu vyiza ruguru ari babakumbuye hava ndashaka ubwire endomike pardon Peniel ariyumvira kuzova muri Bantu Boy vuba canke hari gihe yababona ati aha hantu vraiment canke ibi bintu nkora bashobora no kuvuga ati ubu ndivyo ndi mu producer avuga ndifuza gukora ibindi ari kudandaza canke iki wewe uvyibonamo gushika gufa ivyo producer tureke Bantu Boy ngo ivyo muziki kwa bon chambere nuko production ni passion hama jewe sinigeze mbaho nkora production yonyene I am from iva n'igicapo mba mfise cy'ubuzima bwawe nabona ko production itoshora ku kwani wanitwa yuko nagutse nishora kunsatisfaiza amabezo yiwanje yose mugo umuryango iva n'igicapo mfise nani marié sindi marié ariko ndafise na prevoya Chankora rero n'ibindi bintu bitandukanye ndakora production nkora n'utuntu kugira ngo mbe numva nuzuye mu tuntu twose uratubwiye ngo uri kuritegura hama uri mu ba producer ngaha tutama twumva ngo ari kumwe nande kuko hariho bamwe twumvise izina ryiwe ca twumva n'umuntu baba bari kutuvya Breezy hariho Davina donc hariho abantu usanga baba bagendana n'abashiri babo kwa ariko wowe ntiturabona umukobwa n'umwe twumva ati uriya n'uwa Peniel uriya bimeze gute musaza ivyerekeye ivyo bakobwa ntukunda ariko aje kutubwira ati je ndiko ndapanga eske mushera ariho bon kibaye ikibazo gikomeye cyane bon nibaza yuko kineje no present umugore pa mushera umugore ahantu hose bavuye twubona urazi kugira umugore ni kwera aba yamaze kwambara iki akaboro umva nanje ntucumbaza byinshi ariko umushera ariho basi mushera kubera kinene mbaje kuko hari abakobwa hajya bashaka kukuraba bakavuga ati ni bogari hama kaduhejeje kubabwira ibintu byinshi yuko uri kurapanga iki donc uri kurategura kazoza kwa haba ikindi naco bashaka kubimenya kuko tutigera tubona umukobwa avugwa kuri Peniel why nibaza yuko ari vie privée yego ni vie privée icyo gituma ubunyegeza cyane sinyegeza nikora ko ndinze ntabishira hejuru niko petete bitaba biramera uko nshaka bugariho oya icyo kibazo tugisimba entre ariho cyawe ntariho n'ibyo bibiri okay Peniel asaza aririmba turamaze kumva yuko usaka akajwi keza twarumvise ko ugeze gukorera umuntu wa Hofre turuvaye kuririmba neza vraiment hama impamvu utadusohorera ariwe waririmbye ni yahe jewe kuririmba ndafita gute kabasha je passion yiwanje ni kuvuza gusa ni kuvuza no gukora production nawe urakubwira kuririmba neza kuririmba ego barabimbwira pe voilà kusibi nyene numva nyene ngo si ntabwo ari passion yiwanje so why ndafise n'indirimbo no muri studio nyinshi shaka 8 gospel ariko antuka ngira ngo sindamya ko nzosohora gushaka YouTube mba ibingene sinokubesha hano mwanya urabiha gusa indirimbo nzorimbira umugore wanje ariko kuri mariage
madame ugira unyaruke nta nizo z'Imana urumva n'Imana urayikawushije uzohera ku mugore oya Imana ko aratubwiye ko ari gospel ego nazo nyene zibanzica rurimbira umugore gospel ndirimba imwe gospel ku YouTube ndabisi izindi za gospel ndiko ndakora muga indirimbo nzokora FIZZO kuri mariage nzokora indirimbo kandi ariko zikora clip vraiment neza ego antuka warenze bipanga tumva ko biri hafi pardon warenze utegura no kuzagira no mutumva ko biri hafi oya si hafi vraiment ni mu myaka iza ega byose ibyo bintu byose bivana ingene wabipanze si ikintu cyuvuga ngo yenda ikore ki biravana kwanza ndi muri relation ndimwe imeze gute umuntu turi kumwe partenaire wanje ameze gute eske umutwozo wa nyaka byose turi kumwe cyangwa ndayipanga gute ni just ni projet si ikintu cyamvumbura ngo déjà ni bon ava yuko turangiza reka ndakubaza iki kibazo hari bamwita umusesanguzi mu Rwanda numu journaliste akaba donc ni karandri promoter wo mu Rwanda umuvumbuzi sasa rero yari ngaha yatubajije ibibazo aranagenda no kubibaza ni wabo donc babimubajije wabo donc arabisubiramo ati umuziki wacu bon yavuze ati tuvuze umuziki wabo irevre turawuvutsa ariko ati igituma bo batavuze iwacu ngo nuko ata quality ufise nk'umuproducteur kivuze kwiki kuko abaririmbyi bacu bararimba neza no kurusha abandi nk'umuproducteur wowe ico kintu kivuze kwiki bon kwanza numva cyane ku buryo ico kibazo kubo yakibajije tariho ndi ubu yo cyo telefone gacanza nticyaba musanze abantu bariteye ibintu eske bavuze quality quality mu ndirimbo cyangwa mu muziki ngasinzira ndakugoye nkawo wowe umva ikibavuze quality okay bon icambere numva yuko ari wa muziki uta donc akantu harimo akantu kabura atakanovera nyene kagize hari muziki Peniel ishora kuzi kaba hit mu kwaza mva ni 2 jours gusa umunsi ugira gatanu numva kumva nshaka kumviriza kandi yari yabaye hit mu gasa umunsi ugira gatanu nshaka kuyumviriza hari akantu kaba katarimwe agapiripiri nibaza yuko ikibazo dufise si question ya production cyangwa yiki ni question yo gutahura abarundi bo bwabo ntazi gukunda ibyo wabo ko kino no mundi avuye ngakaje hanze atanga ivugisha inyarwanda cyangwa ibiki icyongereza kwa kiri baza yuko ibyo bintu byose nko umuntu yaje bitona umuvumbuzi arono nta no wonze umusesanguzi ya bari ngaha nkamubaza ikibazo kimwe ubona ngaha mu mundi wacu meme no mu Rwanda umuziki ugiye kumviza mu ndirimbo mu muziki cyangwa mu makaraoke cyangwa mu biki basi origine de la musique turi imbere y'abanyarwanda gusa kibazo gihari skinda ikintu abanyarwanda bashoboye gukora barize gukunda ibyo wabo bibi na byiza barabikunda kuko umuntu amaze gukunda ikintu bikadabana kibici wabo tubikira jikira namva ko abantu bambaye ipantaro ngo babita amaskin babita ngo umengana n'ubunuza ngo byari byakera muga hari kuntu ushaka gufata ikintu urakindisha umuntu murayikunda kandi atari kubanga ciza cyane sinovuga ngo ni question yo kuba umuziki utari kutufise quality no ahubwo ni question ya mentality y'abarundi bamwe si bose ego kuko je ntuwashaka kumbwira ngo umuziki umaze imisi nk'akararo hari indirimbo nyinshi zo mu Rwanda nyinshi baririmba gusa wumva imisi nk'iyazi rapfuza muga ugiye mu Rwanda kumva umuntu umunyarwanda akubwira ati indirimbo iraryoshe just ni question ya ni patio no voice sinzi ko ni kukuda kuntu bakunda ikintu cyabo usanga yikunda nye dito gusa murakunda ikintu cy'iyo nyene cyane kurusha paraparo y'abandi bantu ikintu gyari skinde rero novuga je uzunzanira uwo muntu umuntu wese avuga ngo umuziki iwacu karitekwa uzomutume ko icari hajya ucu ntefu nancanze kubera ko abantu baritinya ngo karite y'umuziki ngo kwa babyitiranya cyane bavyitiranya ariyo ndimbo nyinshi jewe nzi nto navuga wanashima zo mu Rwanda sheko kamera zikoze nabi kandi zo mu Rwanda simvuze ngo zikoze nabi gute basi zitafise iyo quality tiko turavuga nkazavumye kandi n'ubu bani bacemera sikesho yo kuva rero ni ndimbe ikoze nabi cyangwa ibiki dikese kwanza kundi ibintu by'wanyu ko ndiko ndaraba nta difference hari nawe wa muri mastering nta difference hari nini
ntayihari na ntoya vraiment. Usivye n'ivyo ikintu nyene cyace kintangaza nuko tuzi yuko iyo muziki yabo hari abarundi bavaha bakaja gukoresha hari uwo muziki ugashika ngaha twumvamwo ngo ele canke iki ugasanga dans 2 semaines nitwiyumviriza umuyinga imwe ugasanga biraho kandi yakorewe hariya nyene kandi encore ukumva na producer yasanzwe cyane ikintu gusa babuze abantu babuze kugira gukunda ibintu by'iwabo kuko je nama mvuga nti nk'umusi imana nk'umusi haje ama competition ya producteur bakavuga ati tutera producteur mu Burundi au mu Rwanda turavanze East Africa tufate ego East Africa tukoma tuvize rero idée mu producteur mu wese kuko ameme kuva mu producteur ni kuba ufise oreille musicale hama kumva ati ikinda kibalansa ko cya kimeze gute yes hama ufata mu producteur ari wese icarajya twadumva indimba ukoze indirimbo tukumvira ibintu byose irimo piano irimo gitari irimo ibiki byose hama idée vuza piano indimbo kanaka ivuze insima zose uvuze piano uvuze gitari bass uvuze batterie uvuze ki kumve basi ko ibintu ukora kenshi ari idezi wawe kuko ngiye kumenya skindi hari n'indimbo nyinshi usanga umva mu hotel izina kanaka ngo logo ni yanaka ugasanga beat so yayikoze ugasanga we ari ku mashini ni hajya kumuna akora loop gusa ugasanga we cyakoze yakoze beat gross case kike sinaye byo ngaho acamagara umuntu hari yakamuvuza piano gusa amayide y'indirimbo yose nayo umuntu atazwi n'umuntu atazi ngo avuye he gusa umuntu bato yari yaraje arakoze utuntu twiwe indimbo yasohoka kumva ni bo kumbe groove siwe si umuproducteur ashikuta mu rogo yiwe ngo je ni umuproducteur none giki gituma umuziki wacu utakundwa Peniel ni kibazo hafi tuve muzika tonye est-ce que urisyo yuko kunwe mukora ku ma réseaux sociaux ama TV online ukunwe mukora mu bindi bihugu kuntu bakora ko muzize amafaranga amwe oya cyakoze ico wapi okay nibaza ko isi question y'umuziki isi question ya production cyangwa ni question yuko ihuci wacu turacha muri enfant de développement turachari hahantu tuki umva kandi abatahura cyane uyumvire ahubwo Imana ishimwe habaye amatora haba intambara haba amatora akaba intambara haba iki akaba akajagari ku muntu wari yaravudutse hari yanga Burundi kwa deja kiba dufise kiwacu ikibazo gikomeye cyane kiri no ku bantu no ku banyepolitike we n'ubwabo ubashaka kuva umunyepolitike ari hari hanze kumva reka avuga ubundi nabi aha navuka ataruzoga akavuga nabi ngo hari abaricanya abantu mugagenze gute iki si hanaba si hanari ni kesho yiki niko ubwacu barundi nibarika gukunda ibintu by'iwabo ico kintu Imana hakeneye icyo bita deliverance hakeneye yuko abakozi deliverance sasa bwira dukunda Burundi baje hano hamwe basengere abarundi bige gukunda ibintu by'iwabo kameme bakunda Burundi bavuga ngaho gizari utamvuga nawe barundi biwanyu kandi ari bupfa si question muziki ivyo producer wacu tuyishoboye kandi meze bon je nakubwiye ati je naho nzana mu protect naka wari wese kuyahana ukamacharika hajya sikuyemeza sitop je sintomboza ibintu nkora sintomboza sikutomboza ndavyusi ndatomboje no nikinimba nzi yuko nyamba nkoze indirimbo kanaka nyamba arimo piano iyo piano isigura nayivugije utu nkavuga n'ubwoko bwavyo ibintu byose bivuye nyamba arimo guitar bass no nayivuza naho mbwiye indirimbo nayikoze komekwa naho mbwiye indirimbo nakoze kanaka yihinduro yikole live bagufate kimwe kuri live nabisohora muga abapotere benshi abonyene benshi bemera batana ngo ngaha mu Burundi umubwiye ati kandi ndimbo yisubire mu ikore ntavyo yashaka gukora abagarije kandi zotika twaba twifite next time gushika aho zo uri kurakorera mu gikoni kuracinjika twere ibyo byose watubwiye genre sakata zose tugize turadekurira rero ubu ntajye office umusizo zandaritse Merci Alisa. Bueno, se do ririmba, wa bisibyo. Ariko merci beaucoup akoze cyane. Instagram apita. Peniel Pro. Peniel Pro. Safi, merci beaucoup Peniel. Merci beaucoup. Dushimire ndamwe batabibanya wanyu. Twabikunda cyane kandi tububaha amabuse ko Instagram ari Peniel Pro abamukeneye abakeneye ibyo biva tubonye Peniel Pro merci beaucoup ciao ciao